Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bene data mudukurikira muherere ahatandukanye, ubu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo biganza imitima yanyu. Kaze mu kiganiro mwihane KUK'UBWAMI buri hafi. Muri kumwe nanje NIZIGIYIMANA Olivier gicana kuri P.T.G.A Ministries. Uyu munsi wa mbere tugiye kumara ino minsi 5 tuganira kuri teme ivuga ngo ntihararengerana nawe wokizwa. Tugiye rero uno munsi gusoma amajambo y'Imana ari muri ubutumwa bw'izomogoswe na LUKA ibice 19 turera ku murongo wa mbere tuse ku murongo wa 10. Amajambo aravuga ngo ashitse i Yeriko ariko arahaca hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwanyira kubwishengere kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati Zakayo, ururuka vuba ko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe yari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kuronda no gukiza icari cazimiye. Amen. Hanyuma amajambo y'Imana tugiye kuganira ko uyu munsi kuno timwa ngo ntihararengana nawe wokizwa. Naye amajambo y'Imana tubwiye n'inkuru n'umuntu yitwa Zakayo. Jambo ry'Imana ritubwiye ngo yari umuntu umutunzi, yari umuntu umutoza kori mukuru, kandi ngo umuntu yari umutunzi. Ariko kandi umuntu Zakayo muri societe yarazwi, abantu bari bamuzi nk'umunyabyaha. Ko twabibonye no ku mirongo w'indwi abantu batangaye bumvise Yesu agiye kurari wiwe, baba ngo byagenda gute ko yaja kurarira umuntu nk'uyu umunyabyaha. Ariko kandi Zakayo ko no murongo wa 3 n'uwa 4 amana tuvuye gusoma tumunamwe inyota idasanzwe yo kugomba kubona Yesu no gushaka kumumenya uwo ari we. Turabona ko yafashe intambwe nziza, bango reka nturire igiti kuko ishengero ryari ryinshi ari mugufi nashobora kumubona. Bango reka nturire igiti mbashe ko no muntu yitwa Yesu, mbashe ko no muntu bita Mesiya, umuntu avuga ko ibitangaza, umuntu harira ibyaha mugurura ibimuga. Acafata iyo decision, afata iyo ngingo, agenda yurira igiti aragira ngo amabone kwihweza Yesu. Yesu namurangamije amubonye bango Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndara iwawe. Niho abantu bace batangara bango none gute umuntu nk'uyu tuzi yavuye ku Mana akora ibintu biri mu bugombe bw'Imana kandi ari mu bushobozi bw'Imana, byagenda kutagira ngo aze kurarira umuntu nk'uyu Zakayo, wa muntu y'amatugunga, wa muntu tuzi umunyamanyanga. Murabizi umuntu w'umutoza kori, murabazi aho bakora hatandukanye, haba ku mafontiere, haba mu masoko, haba mu mabara atandukanye, baboneka nk'abantu menga n'abantu b'amanyanga. Kubwo usanga benshi abantu bagira biturire, benshi abantu ngo bafise ibintu byo kurenganya. Nabo rero abantu babonye ngo Zakayo ibi bintu bango uyu muntu yamakora ibi byaha byo kurenganya abantu, uyu yamakora ibyaha byo kugira biturire. Kandi ko kugiye kubiraba turabona ukuntu Zakayo ariko ari hano imbere ya Yesu no kurongo 8 yavuze ngo nukuri ndatanze ibyo nagunze ibihitangabo 4. Byumvikana ko Zakayo hari ibintu yari yaragunze abantu, mu gutanga kwa abantu ntibiratahuritse kuba baratangaye ngo agiye kurari urya muntu gute. Byumvikana ngo hari ibintu yari yarabagunze bituma bumva umenga Yesu bari batwamuko ari umugororotsi ntiyoja kurarira ku muntu nk'uyu ameze gutyo. Ariko ndakunda Zakayo amaze kumva Yesu amugende yavuze ngo nukwingendera n'umugororotsi, ngendera umwana w'Imana, ngendewe n'uwera. Reka rero bya bintu byanje kwa kuntu hora ameze bwa bintu hora ngendera ko uyu munsi ngira ubuntu nanje umunyabyaha, nanje abantu bazi gutya muri societe, nanje abantu ko aracira urubanza gutya. Reka ntere intambwe nanje nereke Yesu ko nari nkeneye kumubona, ngira ngo si ibyo gusa ngo aze iwanje gusa, ahubwo amena gakiza ndamukureka gakiza, kumbure mpinduke nakira umuco w'ijambo ryiwe. Jewe na mu rugo iwanje uyu munsi akiza gadushikire. Niyo nayo majambo rero Zakayo yaciye avuga kuri no murongo
kuno murongo w'umunani yacavuga ngo mwigisha ndatanze umugabane w'ivyo nari mfise. Amajambo yacavuga meza cane ngo yabwiye mwami Yesu ati raba mugenzi umugabane w'itunga ryanje ngira ndahe aboro. Uko niko Zakayo yabigenje acavuga ngo kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. No decision yari igoye cane ariko yari yumva umenga hari ikindi kintu yakiriye kandi ico kintu yari yakiriye yacakiriye afise ahantu henshi amucira urubanza. Bari bumva umenga ntiyokwakira Yesu, bari bumva umenga Yesu nawe ntiyomugendera, bumva umenga mu bantu Yesu yogendera Zakayo nawe ntiyobamwo, mu bantu Yesu yovugisha Zakayo nawe ntiyobamwo, mu bantu Yesu yokwiyumvira guhagakiza Zakayo nawe ntiyobamwo. Rero Zakayo acavuga n'amajambo akomeye agira ko no kwihana gukomeye, avuga ngo je n'abantu nagunze nibaze barihekana abikora gutyo maze abayihanye gutyo. Nubwo abantu bari baravuze amajambo menshi yerekana yuko Zakayo ntarakwiye agakiza, Yesu atavuga amajambo akomeye hano ku murongo w'icenda avuga ngo uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu kuko uyu nawe yari umwana Aburahamu. Yesu amaze kubona ibyo bintu Zakayo yakoze, amaze kubona uko kwihanagize, amaze kubona uko gukwita umutima mpembera akibuka hari ibintu nagira ko bitahimbaye Imana, ko nagira ko bitanezereye Imana, ko nagira ko bitari vyiza imbere y'inyonga z'Imana. Aca afata ino ngingo nziza yo kwihana. Yesu avuga n'amajambo akomeye avuga ngo mu nzu ya Zakayo uyu munsi Zakayo arahashitse. Uyu munsi umuco w'ubutumwa bwiza ashitse kwa Zakayo. Uyu munsi Zakayo n'ab'inzu barakijijwe kubw'ico kintu Yesu yarakoreye ino nzu ya Zakayo. Ati ko no murongo w'icuma ngo kandi umwana w'umuntu nta kindi camuzanye, yaje kurondera abantu nk'abo bameze nk'aba Zakayo, yaje kurondera no gukiza icari carazimiye. Rero n'uyu muntu Zakayo yari umuntu w'umunyabyaha gutya, yagendera mu vyaha bimeze gutya, yagendera mu bintu by'amanyanga abantu baramuzi ko ari umuntu w'indyarya, ko ari umuntu arya ibiturire, ko ari umuntu agunga abandi. Ariko Yesu ivyo ntiyabiravye, yaravye umutima wa Zakayo ngo nujya umutima wa Zakayo nawo urakeneye agakiza. Nubwo abantu bavuga ko ari umutoza kori, yamaze iby'abantu, yamaze amatunga y'abantu abagunga, yamaze ibiture n'ibiki, n'urya umutima nawe uragomba agakiza. Nawe mu byankuye mu ijuru, nawe mu byanzanye nawe yarimwo, mu rubyaro rwa Aburahamu nawe yarimwo. Ngambwe n'uno muntu hari igihe tuba mw'isi ibyaha bikatwinjira tugakora ibyaha byinshi ku rugezo rw'aho umuntu asigara yiyumva umenga ntiyoharigwa, yiyumva umenga Imana ntiyomugirira ikigongwe, yiyumva umenga Imana ntiyomugirira imbabazi, akumva umenga ibyaha byo yakoze birateye isoni, birateye akamaramaza. Mu bantu bogirirwa ikigongwe n'Imana we akikuramwo, akumva umenga ikigongwe c'Imana ni cabanaka gusa, akumva umenga agakiza nakabana gusa. Ariko hari amajambo y'Imana ari mu gitabo c'ubwishwe n'Imana Yesaya igice kimwe ku mirongo 18 avuga ngo enda nimuze twitature niko uhora hagize, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku birera bizokwera derere nka sheregi, naho byotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. N'amajambo y'Imana rero avuga ko uyu muntu yumva ko toharigwa, yumva ko n'abatogirwa buno buntu. Hari igihe umuntu agerera mu vyaha, Satani akazana amajwi matwi yiwe ngo wewe aho ugeze pfuma wiyahura, pfuma upfa ntaco kimaze, nta n'Imana yokwakira, mw'ishengero ry'Imana ntiwokwakira, n'Imana niyoza guha agakiza. Ravyo bintu wagendeyemwo, raba uko kuntu ukora ivyo vyaha, raba uko kuntu wabaye umwicanyi ruhebwa, raba ukuntu wagunze abantu ruhebwa, raba ukuntu watembeje ibintu vy'abantu vyiba, raba ukuntu wasambuye kora n'amada, raba ukuntu wishe ukagira nabi, raba ukuntu wasenye ingo z'abandi, raba ukuntu wononye abo bana b'abandi, raba ukuntu watenjaje abantu, akaza akaremeye ku muntu akamwumvisha umenga nta gakiza yoronka kubw'ivyaha yakoze, kubw'ibintu yagendemwe bimeze nabi. Ariko niri jambo ry'Imana riri muri no gitabo ca Yesaya ngo naho ibyaha byawe vyotukura tukutuku, vyotukura gute nk'agahama, ngo
bikeza bikera derere nka sherege nk'ubwoya bw'intama, nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo birera nka sherege canke birera derere nk'ubwoya bw'intama y'umweru, niko Imana ivuga. Rero wewe wiyumva umenga ntiwokizwa, wagize iminsi ibe nanje Imana yongendera, nanje Imana yomvuga ko, nanje Imana yokimparira kuri ukuntu nasambanye, kuri ukuntu nakoze bumaraya, abantu bose bakemera ko ndi maraya, bose bakemera ko ndi umuntu wakahebwe, kurasenyeye ingo z'abandi, abana nashize mwibarabara, abagore bandi nashize mwibarabara, abantu nishe, abone niganuguye, Imana bikinyemera ukuntu nisambanije, numva umenga bisigaye binanshisha, Imana bikinyemera. Ariko niri jambo ry'Imana tera intambwe gusa, ijambo ry'Imana bavuga ngo naho ibyaha tukura tukutuku, Imana iteye kubyeza byereterere nka sheregi, byereterere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Rero ntiwitinye mwene data, ntiwitinye mu bantu yapfiriye nawe, mu bantu Yesu yapfiriye nawe urimwo, mu bantu Yesu yaje kurondera nawe urimwo, mu bantu Yesu yaseseye amaraso nawe urimwo. Sinzi aho urereye, sinzi ibyo warugize iminsi wiyumvira, hari n'abatatanteza kwiyahura ngo upfuma wiyahura upfe, kandi benshi bari ariko nawe ntiwigirire nabi, ntiwigirire ino nkuru nziza, nawe ntibirarengerana, ntihararengerana, nawe wokizwa. Imana yagendeza kayo, Yesu yagendeza kayo, uyu munsi arakugendeshe muri iri jambo, uyu munsi arakugendeye yaciye muri iri jambo. Ca bugufi aho uri, ca bugufi aho uhagaze, ca bugufi mu byo urimwo, uce bugufi mu mutima ubwira Imana, Mana mbabarira, Mwami Yesu ngirira imbabazi, nanje numvise inkuru nziza yuko nanje nokizwa, yuko nanje wongendera nkakizwa. Ndakwinginza aho uri, ndakwinginza aho uhagaze, ndakwinginze mu vyo urimwo, uce bugufi, dufashanye gusenga, dufashanye gusenga ko nawe mu bantu Yesu aje kurondera nawe urimwo. Rero niri jambo ryiza yuko hatararengerana nawe woronka agakiza, hatararengerana nubwo wakendera ibyo byaha byinshi. Imana iripfuza kuguharira, Imana iripfuza kukwezi gutunganye, nawe mu mutima iwawe uyu munsi hatagakiza, nawe mu mutima iwawe uyu munsi haragakiza, nkuko kwa Zakayo haragakiza kiriya gihe, nawe uyu munsi mu rugo rw'iwawe hatagakiza, nkuko umutima wawe hatagakiza, hata umunezero. Ndagusaba aho uri, uce bugufi, uce bugufi, uce bugufi aho uri, ndagusaba uca bugufi aho uri, upfukame ubwira Imana ati Mwami Yesu ngirira ikigongwe, ngirira imbabazi. Hari ibintu nagendeye mu bitari byiza, hari ibyaha nakoze bitari byiza, hari ibintu nagiye mu bitari byiza, none ndi imbere yawe, numvise ijambo ryawe, numvise ibyo ushaka ko nkora, ushaka ko mpeba ibintu vyaga ngo ngendere mu nzira yawe, kandi ndumva witeguye kumparira. None ngirira ikigongwe, uyu munsi ndaheze ubwami bwa Satani, ndavuye mu bwami bwa Satani, ndataye ibyago bwose, mpisemo kwinjira mu bwami bwawe, mpisemo kukwimika gumbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Guhera uyu munsi nemeye kujana nawe, nawe ngwino ngirire neza, ngwino ntabare, ubane nanje. Nuko rero Imana iteye kubana nawe, Imana iteye kugira neza. Reka dufashanye gusenga, neje kuvuga ayo majambo, reka dufashanye gusenga. Mwami Yesu Kristo, ndasengeye uno muntu katika jina la Yesu, umugendere Mana. Haleluya. Hari yari yagendeye mu bitari byiza by'ibyaha, Satani agize misa muterwa ngo ntabwo yokizwa, ngo ntabwo yogenderwa n'Imana. yagize ibisafisa amajwi amucira urubanza, ariko ndanira ijambo ryawe ryitaje mu ivyizigiro ko nawe mubaje gupfira mu isi na warimwo. Nenda musengeye Imana umugendere mu izina rya Yesu Kristo, uha umutima w'agakiza, uruhura umutima we, mukure mu bwami bw'isi, umwinjire mu bwami bw'ijuru. Ibyo haragendera mu by'ubwami bw'umwiza abivemwo Mwami, umugirire ikigongwe, y'amaraso yawe Yesu yete umutima wiwe utunganye uzobukoze. Ndagushimiye ko umuhaye agakiza, ndagushimiye ko umwemeye, ndagushimiye ko uyu munsi abaye mu bana b'Imana, ndagushimiye ko uyu munsi, haleluya, ndagushimiye ko uyu munsi nawe agiye mu gitigiri cy'abana b'Imana, kwandika izina rye mu gitabo cy'ubugingo, kwafutije izina rye mu gitabo cy'abanyabyaha. Nushimye Mwami, ndagukengurukiye, ndacukomeza ubwene nawe, cukomeza umugeneza muri byose, mu izina rya Kristo Yesu mwirete rusenzemwo,
amen. Mwene data, Imana iguha umugisha, wafashe ingingo nziza, ufashe decision nziza, Imana ikugendere, Imana ikube hafi. Rero kuko hari byinshi usaba kugenda urongorwamwo mu buryo butandukanye bw'impanuro, hari nemeza kumva mu mpera z'ikiganiro uze kuziturunda kugira ngo tukubana, tugufasha, tuguhanura, tukwereka ukuntu wabigenza n'izindi nama zitandukanye. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Urakoze. Ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri izi nimero +260 97 90 85 006, akamenyetso guteranya 660 97 90 85 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire. Urakoze.